Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Nongeye gushima Imana kuri uno munsi kuko yongeye kuntera iteka ikangirira ubuntu butangaje kumpa kano kanya keza ko kubana namwe kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana biciye muri kino kiganiro Saveur Divine. Ndabaramukije rero, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe kandi agwiriye nkuko umwami wacu Yesu Kristo yayadusigaranye. Imana ishimwe. Nongeye gushima Imana ubugira kandi kuko itwongeye umunsi wo kubaho, nishimwe rikomeye, ikimenyetso ko Imana idufitiye umugambi mwiza wo kuduha ubugingo budashira. Nkuko tubimenyereye rero mu kiganiro Saveur Divine, icyumweru cyose tuba dufise ijambo ry'Imana, theme tugomba kuganira ko tukumva ico mwemuyera w'Imana atubwira. Ariko ubu twari tumaze ibyumweru bibiri dufise ijambo ry'Imana turiko turaganira ko aribwo butumwa bwandikiwe amashengero indwi yo muri Aziya. Rero mu kurangiza canke mu gusozera ino theme nari nipfuje yuko turabira hamwe niki twosigarana mu mitima yacu inyuma yo kumva byinshi byiza Imana yatuganirije bice mu bakozi b'Imana abatandukanye. Reka rero ndabasabe dusome ijambo ry'Imana dusanga mu byahishuwe Yohana igice ca mbere, turasoma umurongo w'10 tugeze ku murongo w'11. Havuga ngo, ku munsi w'Imana nari muri mpwemu, numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba rivuga riti, icyo ubona ucandike mu gitabo, ukirungikira amashengero indwi, ukirungike muri Efeso, ni Simuruna, ni Perugamu, ni Tawatira, ni Sarudi, ni Filadelfiya, ni Laodikiya. Imana ishimwe. Aha tubona Imana ifitiye ubutumwa igomba kurungikira aya mashengero uko ari indwi tumaze gusoma. Ni ikimenyetso kitwereka ko Imana ihoza ijisho ku ishengero ryayo kuva umunsi ryavutse Yerusalemu, abigishwa bari bakoraniye barindiye isezerano rya mpwemu yera. Ujya munsi wa Pentekote niho ishengero ryavutse. Imana irihoza ko ijisho kugeza umunsi Yesu Kristo azobagarutse kugira ngo arikure mu isi. Ni ikimenyetso kitwereka ko Imana yama yitwararika inyifato, ingendo, ingeso z'ishengero rikiri mu isi. Imana ihabwa icubahiro kubw'intumbero imwe gusa, kugira ngo ishengero ntirizimire, ntirive mu nzira. Niba rigiye kugira intege nke, Imana irigarure. Niba riri mu nzira nziza, Imana iriremeshe kandi rikomeze kugira ngo ishengero rize ritabaruke amahoro. Aya mashengero indwi rero tumaze kubona Imana yari ifise ubutumwa yayageneye, yayateguriye bivanye n'ingene rimwe ryose byari byitwara, bivanye n'ingeso n'inyifato y'ishengero ryose muri ico gihe. Imana ishimwe. Rero bishaka kutwigisha iki? Bishaka kutwigisha ko uyu munsi mu ishengero ry'Imana, ishengero ni iki? Ishengero ni jewe, ni wewe wakiriye umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, tukizera ko ari umucunguzi wacu. Twebwe ni twebwe tugize ishengero. Imana ishimwe. Yesu rero aduhoza ku ijisho. Imana iduhoza ku ijisho. Imana iguhoza ko ijisho, nanje impoza ku ijisho. Ubu butumwa rero bwagenewe aya mashengero indwi tububonamwo
ibice bitatu canke imirwi itatu. Ubwa mbere hariho umugwi wa mbere. Uwo mugwi wa mbere ugizwe n'amashengero atatu. N'amashengero atatu hari ishengero rya Efeso, ishengero rya Perugamo, ishengero rya Tawotira. Ayo mashengero uko ari atatu, Imana yari ifise ivyo iyashima, Imana ikagira n'ivyiyagaya. Ibyo bisigura iki? Bisigura ko mu ishengero ry'Imana hariho abakristo Imana ibitegereje, ibona ibikorwa vyiza bakora ikabibashima, ariko ku rundi ruhande ikabona abo bakristo araho bishika bikabagora. Urundi ruhande rw'intege nke bisigura ibikorwa bibi, Imana ikabigaya. Uruhande rw'abakristo mu ishengero bagira ibikorwa bishimwa n'Imana, n'ibindi bigawa n'Imana, nk'uko tubibona yabigaye aya mashengero atatu, kandi hakaboneka n'ibindi bishimwa kuri aya mashengero atatu. Ikindi gice cya kabiri tubona muri buno butumwa hariho amashengero abiri, ishengero ry'Isimuruna n'ishengero rya Philadelphia. Ayo mashengero uko ari abiri, Imana ishima ibikorwa byabo byose, ntigira umugayo ibagayako. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo ni ikimenyetso ko no mu ishengero ry'Imana hariho abakristo Imana ibitegereje, isanga ibikorwa byabo atamugayo urimwo. N'abakristo batunganiye Imana, n'abakristo bejejwe, n'abakristo inzamba ivuze ubunyene bashobora kuyumva bakaduga mu ijuru. Imana ishimwe. Abo barahari ishengero ry'Imana, mu ishengero ry'Imana, kandi ibikorwa byabo Imana irabyitegereza ikabishima. Imana ishimwe ko abo bakristo batagira umugayo. Hakaboneka umuce ugira gatatu. Tubona ishengero ry'Isarudi n'ishengero ry'Ilawodikiya. Ayo mashengero abiri Imana idufashe cyane. Tubona Imana atagikorwa na kimwe cyiza ibashima, ahubwo igaya ibikorwa byabo byose. Bishaka kuvuga iki? Bivuga ko mu ishengero ry'Imana hariho abakristo Imana yibitegereje, Imana yibaraba, isanga ibikorwa byabo byose ataco gushimwa kirimwo, byose ari ibyo kugawa. Imana idufashe. Mwene data, ndakwifuriza kutaba muri uno muco ugira gatatu. Nanje nifuza ko ntuba muri uno muco ugira gatatu. Mbere twabonye imice uko ari itatu, umuce tukwiye kubamwo, aho Imana itwifuza kuba muri uno muce wa kabiri. Uyu muce urimo ishengero ry'Isimuruna n'ishengero ry'Philadelphia, aho atagikorwa na kimwe cyo kugawa kiboneka muri ayo mashengero uko ari abiri. Imana idufitiye umugambi. Imana itwifuza ko tuboneka cyangwa tugaragara mu maso yayo atagikorwa na kimwe cyo kugawa kituboneka ko, ariko dufise ibikorwa byo gushimwa gusa. Amena. Imana ishimwe. Ibyo navyo biduheshwa, tubishikanwa ko niki? Ni ukwezwa no gutunganywa, ni ukwitondera ijambo ry'Imana, kuko Imana yari duhaye. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo rero ubu butumwa tubona muri ano mashengero endwi ni ubutumwa bugenewe abakristo bo mu ishengero bari mu mice itatu. Ariko intumbero ni uko Imana ifata ishengero ryayo, abakristo bose atanumwe avuyemwo, bose ikabashikana kugororoka, kukwezwa, gukiranuka kuzima. Niyo mpamvu Imana ifise ibyishima irabishima, kandi kanavuga ngo bandanya ugororoka, bandanya ukora ibyiza. Kandi Imana yagira ivyigaya ikabigaya, atari kugira ngo cyurubanza ku kanya, ari kugira ngo ugire umuntu ngo hindukira nyabuna, va muri izo ngeso mbi, ariko uhindukire ibikorwa byawe bibi bibe ibikorwa byiza.
tubona n'umuce wa gatatu, naho umuntu yoba ruhebwa, naho umuntu yoba kahebwe, atagikorwa na kimwe cyo gushimwa kiboneka imbere y'Imana. Imana ntimuheba, Imana ntimuta, ariko n'ubundi iracyingingira cyavuga ngo haracyasigaye ibyizigiro, haracyasigaye ibyiringiro, ngo komeza na bike bisigaye, ngo yewe wamutindiwe, ngwino ungure kubone kwambara, ngwino ungure kubone kuba umutunzi. Niko umwami wacu Yesu Kristo yabwiye ishengero gira Lawodikiya. Haracyari ibyo ibyizigiro, haracyariho ibyizigiro, naho umuntu Kristo yoba adafise ibyo ashimwa n'Imana muri kano kanya. Ariko Imana itubwira iki? Imana ibwira iki uwo muco w'abakristo? Nuko ibyizigiro biracahari, inzira yo kuja mu ijuru uyu munsi haracariho umwanya wo guhindukira, haracariho umwanya wo gukora neza, haracariho umwanya wo kwezwa no gutunga, haracariho umwanya wo kugororokera Imana. Mwene data mukundwa w'umwami wacu Yesu Kristo, icyo ndakwipfuriza nanje niyipfuriza nuko tuba mu mugabane wa kabiri nk'ishengero ry'Isimuruna n'ishengero ry'Ifiladelfiya. Ibikorwa byacu biboneke ari byo gushimwa, ibikorwa byacu biboneke ari byo gushimwa n'Imana. Ariko nubwo hoboneka intege nke, ntitugume muri izo ntege nke. Nubwo hoboneka ibidatunganye, twihutire kubitunganya kugira ngo tuze tugire iherezo ryiza, tuze turage ubwami bw'Imana. Nico ndakwifuriza, nanje niyifuriza. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.